Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure ya hejuru TV mudahwema agukurikira ndabahaye ikazaho muherereye hose kuri uyu uwa mbere ku itariki y'indwi ni byinshi rero tubatunganiriza imisi yose mukabikurikira ngaha kuri iyi YouTube chaîne mukaza no gukurikira rero ibindi byinshi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye amakuru avugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru turingirwa n'amasoko yacu ari irya nino mu nzego zitandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Ivyo byose nivyo tubategurira tukabashikiriza namwe mukamenya amakuru agezweho mu bisata bitandukanye mu butungane mu mutekano hagati y'akazina muntu budandaji birabana n'ubutunzi amakuru avugwa cyane mu kibano ngenero y'u Burundi n'amakungu n'ibindi byinshi bitandukanye aho hose tugerayo tukabagezaho inkuru ziba zivurwa cyane. Naguhaye ikaze rero muri uyu umwanya hari inkuru yazindutse ivugwa cyane muri aka gatondo kuri wa mupolisi yitwa Jerome. Niyo nkuru byavugwaga ko rero yoba yadugijwe ipete ariko ivyo nibihuha ahubwo ni inkuru y'umubabaro kuri uyo mupolisi Jerome. Niyo nkuru kuko yoba afunzwe no mupolisi rero yabonetse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi utuvideo twiyo twagiye turahanahanwa mu migwi itandukanye ya WhatsApp agaragara ariko yiyamiriza igiturire ariko anifashisha ijambo ry'Imana avuga ko igipolisi cy'u Burundi cyo muri IPSR kiriko kirya ibiturire bikomeye cyane. Ni inkuru rero tugiye kubageza ko hari nahe yatanzwe n'umwe mu bapolisi bakora mu gashoka police judiciaire akaba ari we yatanze amakuru ndetse n'ingene yoba yabisiguye n'ibindi bitandukanye kuri iyo nkuru mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Muri komine Murwi seninde yoba zotabara umutama Bizimana Ezekiel n'umuryango rero uvuga ko ubangamiwe cyane ku mutumba wabo bagora muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke n'umuryango w'umutama Bizimana Ezekiel. Hari byinshi rero byabaye kuri uyu muryango dore ko ku itariki ya 18 kwezi kw'indwi watewe n'abantu batazwi bitwaje ibigwanisho baraturira inzu y'umuryango. Umukuru w'imbonera kure arikekwa muri ivyo bibazo byose byabaye kuri uyu umuryango. None ngo bigenda gute ngo watewe abiriwe afungwa? Turaza kubirabira hamwe. Ni inkuru rero nayo iriko iravugwa cyane. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikirije. Izo nkuru zibiri sizo twabateguriye gusa muraza gukurikira ayandi avugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Reka dutangurire rero ku nkuru ivugwa cyane kuri wa mupolisi yitwa Jerome. Niyo nkuru hari abenshi bagiye bibaza rero vyakurikiye bikaba kuri wa mupolisi yabonetse mu mpera y'indwi iheze ariko ahanura abagenzi be kuvavanura n'ibiturire. Hari benshi rero bagiye bibaza nimba koko uyu mupolisi yaciye yirukanwa mu kazi. Hari benshi bavuga ko bifuza kumushigikira mu buzima bushasha azoba yinjiyemo. Hari benshi rero kandi batavuga ko batatahura ingene umuntu yohorwa kuvuga ukuri mu gihe bazi ingene igipolisi cy'u Burundi camunzwe n'igiturire. None ukuri no kuhe inkuru jeje kuronka twifashishije isoko ryacu uri muri police judiciaire ivuga ko Jerome niyo nkuru yoba afungiye mu gashoka police judiciaire. Ivyo rero byatangajwe na Pacifique Ninahazwe niwe yavuze ko iryo soko riri muri police judiciaire ryo baryagize ico urishikiriza. N'ubutumwa rero yahawe n'uwaciye kumuraba kuri police judiciaire ndetse aramwibonera. N'ubutumwa rero bugira buti mwaramutse mwubahwa wacu Pasi, amakuru maze kumenya nuko wa mupolisi afungiwe ngaha nyene muri police judiciaire namwiboneye neza mu gasho. Ikindi naco nuko ngo bamujanye kwa muganga baramugarukana hama kandi ngo ivyo kumwirukana mu kazi nta canditse kivyemeza kirasohoka ariko ico umwomenya nuko bamaze kumwaka ibikoresho vyose vy'akazi asanzwe akora. N'ubutumwa rero umwe yoba yarongetse kwa Pacifique Ninahazwe n'ubundi yabandanije gukurikirana ivyiyi nkuru. Imbere yo gufungwa Jerome niyo nkuru yabanje kujanwa kwa muganga. Ubutumwa rero Pacifique Ninahazwe yavuze ko yaronse uno munsi buhuye n'ubundi yari yaronse ejo bwagira buti
amakuru nabwiwe n'umwe mu bapolisi bato bato bakorana na Jerome nuko ngo bamufashe bamutwara kwa muganga w'ingwara zo mu mutwe psychiatre bavuga ngo agwaye mu mutwe ariko ntiyateveyo ngo ubuyoba afunzwe. Yavuze kandi ngo si irya mbere akora birya ahanura abantu bakora ivyaha vyo kwica n'ubusuma muri leta. Jerome ngo ni umukizwa kuva kera kandi ni umuntu akomeye, ntabwo asara nk'uko bariko barabivuga abatamushaka. N'umupolisi rero ashingira intahe mugenzi we Jerome niyo nkuru nawe yagize ico ashikiriza, akaba yaragize ati mwaramutse neza, ndi umwe mu bakunda kubona urya mupolisi avuga ubutumwa. Tanguye avuga ubutumwa bwiza muri police judiciaire benshi bita kuri peje, yamaze kubikora kenshi kandi ntawe umubuza gutanga ubwo butuma. Kwa gatanu niho twabona afashe Bibiliya yiwe n'akadarapo akunda kwambara ku bitugu, tubona arasohotse ntitwamenye yagiye, kumbe yaragiye muri PSR kubwiriza ubutumwa. Majambo ashimikira ko kenshi nukureka kurya ibiturire kuko uwurya igiturire aja atajuru azojamwo. Yitwa niyo nkuru Jerome, asanzwe asengera muri Pentecote ku Ntahangwa, avuga ko adakomeye mu mutwe barabesha. Ngo ndamuzi rwose, ni umupolisi yakoze akazi kiwe neza cyane. Ariko yibazwa ngo bumushigikira gute. Hari nomero rero akoresha baba batanze ariko ntibiramenyekana niba azobandanya kuyikoresha kandi afunzwe. Muri ico gihe rero ntashobora no kuyisangiza bantu mu gihe nyene yo adatanze uruhusha. Hamwe rero ngo haronkwa inomero y'umukenyezi yiwe ngo niwe yobazwa bufasha kugira nashobora no kubandanya gemuriro umushinga ntaye wiwe agira igishasha. Pasifike nahazwe nkuko yavyanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, amenya ngo araza kukimenyesha abamukurikira baba hafi yiwe ngo bo mutabariza Imana imurinde. Abariko bakwiragiza rero ko Jerome niyo nkuru yadugijwe ipete n'ababeshe muri kano kanya. Iyi nkuru rero ni shimikiye ku vyemezo vy'uko afungiye muri police judiciaire mw'indi mbuga zitazwi zikwiza ibinyoma. Agize ishasha kiba turakibamenyesha ngaha kuri iyi mbonesha kure yizewe iy'Umuhuza TV mudahwema agukurikira. Bindi biriko bivugwa cyane mu gisata c'umutekano muri komine Murwi, ngo ninda zotabara Umutama Bizimana Ezekiel n'umuryango rero uvuga kubangamiwe cyane ku mutumba Bugora muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke. N'umuryango w'Umutama Bizimana Ezekiel ni habaye igitero rero cyo kuwa 18 ukwezi kw'indwi mw'ijoro. Umuryango wa Bizimana Ezekiel waratewe n'abantu batazwi bitwaje ibigwanisho, baraturira inzu y'umuryango, baratemagura imirima. Bukeye abategetsi bahageze ntaco bafashije umuryango, ahubwo bawusavye gukinjura. Ku wa mbere uhezeho bahagaritse Serugo bamufungira mu gasho ka komine Murwi. Umuryango rero babajije ico Serugo azira, bishwe ko bariko baramukingira. Abaryango ba Bizimana Ezekiel bavuga ko badatahura ingene umuntu baja kumukingira mu gasho bakamufungana n'abikekwa ko bakoze ico gitero. Mukuru mbonera kurero muri ako gace ariko arikekwa. Abaryango ba Bizimana Ezekiel bavuga ko bikeka Jean Marie Niyonsaba batazira Eliakim, mukuru mbonera kure kuri uwo mutumba, ko yagize uruhara mw'ico gitero. Vuga ivyo bafatiye ku yandi mabi yaranze imbonera kure n'iterabwoba yari amaze imisi akora kuri uyo muryango. Bagira bati ubu Eliakim ubwa mbere afatanywe inkoho agomba kuja kwica mwene wabo wa Bizimana Ezekiel, acarafungwa ajanwa mu mpimba, inyuma ararekurwa ngo no umuyobozi w'imbonera kure. Mu nyuma rero yasubiye gufatwa yagirizwa kwica umuntu muri iyo komine nyene ku mutumba Butega. Ico gihe rero vyaraciye ku mbuga ngurukana bumenyi, araheza ajanwa mu mpimba, nyuma kandi arasubira ararekurwa. Niko kuza gutera ubwoba mu rugo kwa Bizimana Ezekiel ko azokwica umuntu. Kitubabaza nuko abategetsi badashaka ko ivyo bintu tubivuga. Mu nyuma rero umutahe warasohotse gufata iyo mbonera ko, ariko ntaco vyamaze kuko yaciye anyegezwa na bamwe bajejwe intwaro babisha ko yahunze. Ariko umuryango wa Bizimana beremeza ko Eliakim ataho yaroye. Ngese bigenda gute ngo watewe bari we afungwa? Ni ikibazo rero abantu batandukanye babandanya kwibaza, bakavuga ko ari agatotezo n'akarenganya. Abajejwe intwaro muri komine Murwi no mu ntara ya Cibitoke ico kibazo ntibagiterure muti. Ntaho vyakabaye ko umuntu ajanwa mu munyororo ngo ariko arakingirwa. Vyimvikana ko uwatewe afunganwa n'abagirizwa kumutera
rero abafungirwa hamwe bose umuntu agafungwa indwi yose atacaha yagirizwa. Umuryango wa Bizimana Ezekiel ukaba usaba ko afungurwa, usaba ko rero abakoze igitero bahanwa, ukaba usaba gufashwa no gukingirwa nkuko rero babandanije batabaza kugira ngo uyu umutama Bizimana Ezekiel agire ico afashwa avanwe mu munyororo. Yandi makuru avuga cyane mu ntwaro kuva ubu mukuru w'umutumba muri komine Muruta y'intara ya Kayanza kazogera mu kwezi kwa mbere ataratangura kubaka ibiro vy'umutumba arongoye ngazoca abogozwa. Musitanteri wa komine Muruta Rodasi Hacimana yabishikirije ku wa gatandatu mu munsi mukuru wahariwe amakomine, aho muri iyo komine wahimbarijwe ku mutumba wa Nyamiyogoro utanguzwa no kugurura ibiro vy'iyo mutumba. Musitanteri Hacimana avuga ko bifuza ko mu mwaka uza umunsi mukuru wahariwe amakomine wohimbazwa ata mutumba n'umwe muri komine udafise ibiro vyawo. Yasiguye ko ibiro vy'umutumba bifasha abenegihugu kuronka aho biturira ababarongoye, bigafasha n'indongozi kuronka aho zigirira inama, mu gihe ngo hari umugambi wa leta wo kubaka amavuriro y'itabariro poste de soins mu mitumba yose. Ngo ibiro vy'imitumba birashobora kuzofasha mu gutanga bimwe mu vyumba vyoba itabariro. Umukuru w'umutumba rero ngo azohagira muri ico gihe ata kintu na kimwe yari yakora, azoca abogozwa. Imitumba 25 igize iyo komine, imitumba ishika kuri 6 ikaba ariyo itarubaka ibiro vyayo nkuko bivugwa na Rodasi Hacimana arongoye iyo komine. Nabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza kuri yimbonesha kure y'Umuhuza TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko buke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire, muraza kuronka n'ibindi byinshi bitandukanye kuri iyi mbonesha kuri ya Umuhuza TV.